Intambara irongeye kandi kuvyuka ubugira kandi ku baririmbyi babiri bahora bagize umugwi wa We Love Muzika. Iyi ntambara yaba baririmbyi uko ari babiri yari isa n'iyiriko irahera mu bantu canke yibagirana, ariko rero haje uyundi muvyonzi Alvin Smith atumye iyi ntambara yongera kuba ubugira kandi. Buze kongera kubugira kandi ndavuze yuko vyongeye guhindura isura guys. Uko yemeze nako sukundi guys, ni mu gihe hariho indirimbo yitwa Shaka kumera nk'abandi yarimo abaririmbyi bagira kuri batatu, yarimo Alvin Smith, yarimo Gusto ariwe Melanin Boy, hakabamo na DJ Fernando. Ariko rero icagiye kuba ngo kimeze gute guys, nuko iyo ndirimbo yaragiye irakogwa, amajwi irakogwa, ariko rero sasa icagiye kuba sikindi nuko Alvin Smith yaciye avuga ko amajwi ya Melanin Boy ya Gusto atayakeneye mu ndirimbo yiwe guys. Murumva ko neza ariwe muntu yongeye kandi akugarukana umuriro hagati y'abantu bahoze bari mu mugwi umwe wa We Love Muzika. Ariko rero nubwo biri uko byakomeje kuvuga yuko umuntu yatumye aho majwi afutwa canke yo bridge uyundi kugira amajwi ya mugenzi wabo ave mu ndirimbo bari bafitanye ko ari batatu, ko uwabitumye ari DJ Fernando. DJ Fernando murabizi yuko yaramaze iminsi itari mike ari muri beef ndetse ari beef yari maze gusa n'iri kiragenda ihera yiwe na Melanin Boy mugenzi we bahoze mu mugwi umwe, ariko gushika kuno munsi beef yongeye kandi kuhaba. Mbega nikihe kintu catumye Alvin Smith akura amajwi mu ndirimbo bari bakoranye? Kuko umuntu arinzi yemera ko minjira muri studio audio mukayikora, ariko mu nyuma ugakura nk'amajwi petete uko biri kose aba ari ikintu kiri inyuma yavyo. Rero kintu cyakomeye nk'abakunzi b'umuziki w'u Burundi, mbega ni wa mutima mubi w'abaririmbyi cyane. Kandi nyuma yaho nyenda yibutsa ko ku munsi w'ejo haheze mbatari ya ejo Alvin Smith yakubise umufana wa Melanin Boy amuhora kuko kuba yagiye kumubwira yuko ari umufana wa Melanin Boy guys. Murumva ko kino kintu atari kintu ciza guys, kandi akubandu tuzi yuko game ugira iryohe haramo urukundo, haramo gufashanya, hanga ibintu vyinshi guys. Ariko gusanga umuririmbyi acengera ku mufana wa mugenzi we motive ngo nuko atamufana, murumva neza ko atari kintu ciza guys. Ariko nyine ngaba ndababwira yuko ni indirimbo, iyo ndirimbo Shaka kumera nk'abandi ni indirimbo igomba isoke mu kanya, muri aka kanya nyene satsa z'ijoro indirimbo izako bigeze ku rubuga rwa YouTube. Ariko ibintu vyakomeje bivugwa kuno munsi nuko vraiment abafana b'umuziki w'u Burundi cyangwa abakunzi b'umuziki w'u Burundi batanezereje n'ico gikorwa guys Alvin Smith yakoze. Ariko rero biraherera hehe guys iki kintu? Chino gusa no kuba subscribe, like, share na comment kuri YouTube channel ya Wida Magic, hanyuma ukaza uraronka ibintu bi update kumwanya guys. Je ndabakunda cyane, ndi Beje de la Capitale bucece mu gace Jabrez.